yakiranwe umubabaro mwinshi. Iyo nayo si yindi, ni inkuru y'umuvyeyi wa sogokuru nyakwigendera Petero Nkurunziza, aho kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 2 Ruhuma uyu mwaka vyamenyeshejwe yuko yasezeye isi mu bitaro bikuru vy'intara ya Ngozi, Hopital Regional de Ngozi. Hari kuri uyu wa gatanu ku muhingamo. Ni inkuru ije isa n'inkuru y'incamugongo, narirya hari haheze imyaka ikabakaba 4 uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi ariwe Petero Nkurunziza, nawe akaba yari umwana wiwe ashengeye, akaba yishwe mu buryo budasobanutse. Umutima ukaba warahagaze, ndetse bamwe n'abandi bakaba baragerageje kuvuga yuko n'uyu muvyeyi nawe yoba yasezeye, ariko nyuma bikaba vyaje kwiyamirizwa n'aba n'abariya. N'ubutumwa rero bw'uru rupfu rwiwe bwatangajwe ubwa mbere na buramatari w'intara ya Ngozi Desire Minani, aho abicishije ku rubuga rwa X canke se Twitter y'ubu ya kera, ahubwo yanditse muno mutumwa agira ati: kwizana ry'abenegihugu b'intara ya Ngozi, ndahojeje umuryango wa sogokuru w'abarundi nyakwigendera Petero Nkurunziza uhejeje kubura umuvyeyi yarasigaye. Imana imwakire mu bwami bwayo. Hari mu masaha y'isaha 11, ariko nk'uko vyatangajwe uyu muvyeyi akaba yasezeye neza na neza mu masaha 9. Mu butumwa bashikije hanze umuryango w'uyu musigwa bakaba banditse yuko uyu mama yapfuye mu masaha 9. Mu butumwa bwo kubika rero bakaba banditse ati: umuryango wo muhisi Eustache Ngabisha wifatikanije n'umuryango wo muhisi Nyenicubahiro Petero Nkurunziza n'umukenguza amateka Josephine Nyiraneza n'abuzukuru n'abuzukuruza uri n'umubabaro mwinshi wo kumenyesha inshuti ababanyi n'abagenzi ko muvyeyi Domitire Minani Imana yashimye kumuyegereza kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 2 z'ukwezi kwa 2 umwaka wa 2024 isa 9 n'igice z'umuhingamo mu bitaro vy'Ingozi. Ikigandaro kiriko kibera ku Muremera aho yarasanzwe aba. Kuba ari Bujumbura, ikiriyo kizobera ikiriri ku rugo rw'abasigwa ba Petero Nkurunziza, naho ibindi bikaba bizomenyeshwa mu nyuma. Ivyerekeye birumvikana ifubwa agiwe agafobanwa iteka. Ni nyakwigendera Domitire Minani yabayeho ubuzima butandukanye, kuko yabayeho areze abana nyuma yuko uwari umufasha wiwe yapfuye mu mwaka w'1972. Birumvikana yuko yari umupfakazi, ariko akaba yaragwanye bikomeye aracaha na hariya kugira ngo ashobore kurera abana bari bavyaranye, ndetse akaba yarabakujije. Hakaba haravuyemwo n'umwe yabaye umukuru w'igihugu ariwe imboneza y'amaho Petero Nkurunziza. Ibi rero vyagiye vyandikirwa ugutandukanye, harimwo n'umukuru w'igihugu c'u Burundi ariwe Evariste Ndayishimiye, nawe akaba yanditse ku rubuga rw'iwe rwa X ubutumwa buhoza uno muryango, ndetse busabira n'iruhuko ridashira uyu muvyeyi Domitire Minani. Mu butumwa bwiwe Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yagize ati: twakiranye umubabaro urupfu rw'umuvyeyi w'imboneza yacu Nyenicubahiro Petero Nkurunziza. Turashimira Imana ko yabaye inkingi y'umuryango akanashigikira umuvyeyi sogokuru wacu mu mabanga yari yashinzwe yo kurongora igihugu. Imana imwakire mu bwami bwayo. Buno akaba ari ubutumwa umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije. Tugarutse hirya no hino, nuko mu mwaka wa 2020 uyu Domitire Minani umuvyeyi wa nyakwigendera Petero Nkurunziza vyari vyabitswe yuko nawe yasezeye isi mu gihe umuhungu wiwe Petero Nkurunziza igihe yasezera isi kw'igenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa 6 umwaka wa 2020. Nawe hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi vyari vyamenyeshejwe yuko nawe yasezeye isi, ariko nyuma bikaza kumenyekana yuko vyari bihuha yuko yaragwaye, ariko yashoboye gukira. Imana ikaba yaramuhijije, rero akaba atashoboye gusezera isi. Nyuma
ubuzima bwagiye bumera neza hanyuma aza gukira neza, ariko muri iyi minsi ya none imbere gatoyi byaramenyekanye yuko yagwaye ajanwa mu bitaro vy'Ingozi, Hopital Regional de Ngozi, aho yari karitabwaho n'abaganga imyaka ishika 60 yose, akaba ariyo yashoboye kwibana wenyene nk'umupfakazi, ariko Imana ikaba yarashoboye kumucumbusha, akaba yaravyaye umukuru w'igihugu, ibintu bidashobokera benshi. Uyu muvyeyi rero w'imyaka ikaba ishika 80, kuri ubu akaba yamaze gusezera isi. Twaduhojeje rero imiryango yabuze, ariko kandi duhoza n'abarundi bose. Bamwe bavuga bati iyo ruje ntawe urusimba, kandi uwo Imana ihamagaye nta n'umwe ashobora kubipinga canke se ngo ashobore kwanka yuko agenda. Rero nimba vyashitse nta kundi, Imana nimwakire, ndetse twese nigo rugendo. Reka tubashimire ko mwabonye natwe kuri Ivyacu TV, nizere ko mwashoboye kumenya neza ivyerekeye runo rupfu rwiwe. Hano kuri Ivyacu TV tugusabe kugira subscribe kuri channel YouTube yacu kugira ngo amakuru atandukanye uze urayaronkera kugira ngo ayandi makuru ashobore kuzoza urayaronka biciye kuri runo rubuga kandi ku gihe. Reka tubasabe gusangiza ino video hanyuma mugire sharing. Murakoze.